Uhawe ikaze mu kiganiro inyigisho za Bibiliya. Muri iki kiganiro tugenda turaba ibice by'ivyanditswe muri Bibiliya yera ijambo ry'Imana, tukarimbura insiguro yavyo. Ni ikiganiro gitanga inyigisho z'ivyanditswe vyera mu kiringo c'imyaka 5. Inyuma y'icigwa turaguha inomero woturonderako igihe wogira ico ugomba guterera canke kubaza. Kaze twumvirize kandi twigishwe. Mugenzi uri kurakurikirana kino kigwa cyacu c'inyigisho za Bibiliya, ndaguhaye mwiriwe, ndakuramukije ndakwifuriza amahoro y'Umwami wacu Yesu Kristo. Uri kumwe na Pastor Samuel Nsabimbona ndakigushikiriza. Mu gihe giheruka twaraganiriye cyane ku bya Aburahamu, dushimikiye ku masezerano Imana yamuhaye, nawe akayakiriza yombi. Imana yarahimbawe no kubona umuntu nka Aburahamu yemera kurongorwa nayo kugeza aho aheba ivyiwe byose atazi biri imbere. Iyo nkuru y'ibya Aburahamu tuyisanga mu gihimba ca 12 cyo mu gitabo c'Itanguriro. Ico gihimba ca 12 nico cugurura igihimba gikuru kigira kabiri muri kino gitabo c'Itanguriro. Duhereye ku ntango ya vyose, kuva mu itongo rya Edeni, Kayini niwe yatanguye gukora icaha c'ubwicanyi kivuye ku bwibone bwari mu mutima wiwe. Aho yarababajwe nuko Imana yansi ishikanwa ryiwe ikemera ijya murumuna we Abeli. Kayini yaciye ahitamwo kwica murumuna we. Ikindi twokwibuka nuko ubwibone ari cyo caha Satani yaguyemwo. Ubwibone kikaba ari icaha co mu mutima. Mu gihe c'umwuzure, icaha cabaye ingaruka y'ukwifuza k'umubiri. Ibyo bakora byose n'ivyo biyumvira vyari bibi gusa. Ico gihe Imana yateye umwuzure w'amazi ngo ihane isi. Abantu bose n'ibihumeka byose byo ku isi biratikira, kiretse Nowa n'abana biwe 3 n'umugore wiwe n'abakazana biwe barokokeye mu bwato Nowa yari yubatse. Mu nyuma y'uwo mwuzure, umunara wa Babeli warerekanye ko abantu batababaye cyane kurondera Imana. Inyuma y'ivyabaye ku munara wa Babeli, Imana yaciye ireka kwizigira abantu ikivunga, ihindukiriza inyonga zayo ku muntu umwe ngo irabe ico azovamwo. Uwo muntu yahavuye yamuka ihanga rikomeye. Iryo niryo ryahawe isezerano rikomeye, kandi ni naryo umukiza Yesu Kristo yavuyemwo. Ubwo nibwo buryo Imana yaciyemwo ngo ihangaze umwana w'umuntu. Ahandi ho umwana w'umuntu yari kongera guhona kubera ibyaha vyiwe. Mwihamagarwa rya Aburahamu yahawe isezerano rikomeye. Aburahamu mbere yahawe isezerano rikomeye, mbere ririmwo amasezerano 3. Dusoma ngo Uhoraho abarira Aburahamu ati, va mu gihugu canyu, mu muryango wanyu no mu nzu ya so, uje mu gihugu nzokwereka. Nanje nzoguhindura ubwoko bukomeye, nzoguha umugisha, izina ryawe ndarigire rurangiranwa, n'abandi bagire umugisha ku bwawe. Abazoguhezagira nzobahezagira, kandi uzokuvuma nzomuvuma, kandi muri wewe niho imiryango yose yo mw'isi izohega umugisha. Imana nihabwe icubahiro. Mu vyakozwe n'intumwa, mu gihimba c'indwi umurongo wa 2 kugeza ku wa 4 haravuga ngo Imana y'icubahiro yiyeretse sogokuruza Aburahamu ari Mezopotamiya, ataraja kugerera Harani. Iramubarira iti, va mu gihugu canyu no mu muryango wanyu, uje mu gihugu nzokwereka. Maze ava mu gihugu c'Ibukarudaya agerera Harani. Se amaze gupfa, iramwimura imujana muri iki gihugu mubamwo uyu munsi. Aburahamu yaciye yumvira Imana, aheba ivyiwe byose n'abiwe bose biri Uri, ati ndagiye iyo Uhoraho ashaka. Ariko Aburahamu hari intege nke yagize, kuko yagiye ajanye bamwe bo mu muryango wiwe, kandi tubizi yuko Imana yari yamubwiye ngo va mu muryango wanyu, va mu nzu ya so. Nk'akarorero yaratwaye se wiwe Tera, ariko Imana ntiyari yamubwiye kumujana, kuko Tera yari mu basenga ibigirwamana,
nk'uko tubisoma mu gitabo ca Yosuwa igihimba ca 24 umurongo wa 2 haravuga ngo ba sogokuruza banyu baba hakurya ya Efurate nka Tera se wa Aburahamu na Nahori basaba izindi mana. Urumva yuko basaba izindi mana kandi Aburahamu nawe nizo yasaba. Isi yari igeze kure, ariko Imana ifata ingingo yo gukiza abantu ibicishije kuri Aburahamu. Nuko Aburahamu aragenda nk'uko Uhoraho amubariye. Loti ajana nawe. Ngo Aburahamu aragenda nk'uko Uhoraho yamubariye. Aburahamu rero yaciye aja i Kanani arongowe n'Imana. Loti nawe ajana nawe. Mu kujana na Loti ntihabaye ukugamburuka, kuko ntiyari yabwiwe gutwara uwo muhungu wabo Loti. Keshi abantu biratugora. Ico ijambo ry'Imana ritubwira hari aho twongerako canke tugakurako, mugabo ivyo ntibibereye kuko bifise ingaruka mbi. Aburahamu amaze gushika muri ico gihugu yakoze ibintu bibiri. Yaciye ashinga amahema, nukuvuga ahaba. Hanyuma yubaka igicaniro. Ico cari ikimenyetso co gushingira intahe Uhoraho, kandi aho Aburahamu yaciye hose yasiga ashinze intahe iboneka yemeza ko yizera Uhoraho. Imana ishimwe cyane. Uyu munsi turashishikara kuraba ingene imigenderanire yiwe n'Imana yabandanije. Duhereye ku ngorane yagiriye muri Egiputa, yasuhukiyeyo kubera ibihe bibi vy'ikigoyi. Turabe ijambo ry'Imana uko rivuga mu Itanguriro mu gihimba ca 12 umurongo wa 11 n'uwa 12. Ngo ari hafi gushika muri Egiputa, abarira Sarayi umugore wiwe atumve, ndazi kuri umugore w'igikundiro. Nuko abanyegiputa nibakubona bazovuga batuye n'umugore wiwe, baheze banyice nawe bakureke. Hari imizingo y'ibitabo vya kera yatowe mu binogo ku nkengera y'ikiyaga gipfuye, arico kiyaga c'umunyu, mu ruhande rwaco rw'iburaruko bushira iburengero. Vyinshi muri ivyo bikaratasi vyari vyaramaze kononekara, kugeza aho ugerageje na gatoya kuzingurura wacu usanga uri kurabitabura. Harashobora kuboneka ko izina Lameki. Bamwe baciye bagira ngo ni igitabo co muri Bibiliya cyanditswe na Lameki. Mbere abapagani benshi baciye basimbira ku isunzu ry'inzu, bati habonetse ibitabo vyerekana yuko ivyanditswe muri Bibiliya atari vyo. Abandi bati tugiye rero twabona yuko Bibiliya idakwiye namba, kuko hariho ivyo tubona bitanditswemwo. Mu nyuma ihanga rya Isirayeli ryahavuye rigura iyo mizingo, bayishira mu nzu y'iratiro, inzu y'indangamico yabigenewe, bimwe bita mize. Abahinga babijejwe kandi banamogoreye ivy'ubwo buhinga baca bashirako ibishoboka byose, baca bashirako ibishobora gutuma iyo mizingo yoroha kuzingurura. Abanyabwenge babijejwe baciye basanga harimo igitabo c'Itanguriro, igihimba ca 12, ica 13, ica 14 hamwe n'ica 15. Ariko ntibasanze ari ivyo bice uko vyanditswe muri Bibiliya, basanze ari umuntu yanditse uko abona insiguro y'ivyo bice. Uwo musiguzi ageze ahavuga ku vyerekeye igice ca 12, niho yavuga ingene Sarayi yari umugore mwiza, akadondora ingene yasa n'ingene yari ameze. Ivyo rero vyaciye vyemeza ivyo dusoma mu ijambo ry'Imana. Muri uwo muzingo haravugwa ingene Aburahamu yagendagenze kuva aho Imana imubwiriye mu Itanguriro 13 umurongo wa 17, iti va hasi ugendura iki gihugu iyo kiva kikagera, kuko ari wewe nzogiha. Inkuru zivugwa kuri Aburahamu n'ingendo yagize zijanye n'ivyo Bibiliya ivuga ku bwiza no kumera kw'ico gihugu. Ico gihugu cari ciza cane. Hari aho bavuga ngo catemba amata n'ubuki, kandi caramera cane. Abantu bagendera ico gihugu uyu munsi
ntibashobora kumva ingene coshobora kwitwa igihugu c'amata n'ubuki. Ariko mu gitabo co gusubira mu vyagezwe niho tubona icatumye umuvumo kuri ico gihugu. Ico bikoze co nuko mu gihe ca Aburamu cari igihugu ciza cane cigitangaza. Kucita igihugu gitemba amata n'ubuki nta guhuguza vyarimwo, vyari ivy'ukuri nyene. Ariko hamaze gutera inzara, Aburamu ava muri ico gihugu aja muri Egiputa. Aburamu rero yegereje gushika muri Egiputa, yaciye atangura kumva mu mutima yuko agiye kugira ingorane kubera ubwiza bw'umugore wiwe. Niho yaca abwira Sarayi nk'uko tubisoma ku murongo wa 13 ati, ndakwinginze uzuvuge yuko uri mushikanje, kugira ngo ndabwe neza ku bwawe, ubugingo bwanje ubukirisha ivyo uvuze. Ngo ndakwinginze uzuvuge kuri mushikanje. Ico rero cari kinyoma ceruye. Erega hinge Farawo ace yihereza Sarayi ati, ngiye naronka umugore mwiza. Ariko reka twumve ingorane zindi zaciye zaduka. Dusomye mu gitabo ca Esiteri turabona ko muri ico gihe umwigeme imbere yuko aba umugore w'umutegetsi yabanza guca mu kiringo co kuvyitegurira, akazomwegukira kaza karabaye. Mu yandi majambo, yaba yamurongoye naho ataba araba umugore wiwe bwite. Farawo nawe yahitanye Sarayi, bamarana iminsi ngo bariko baravyitegurira. Bakiri muri ico kiringo c'ukwitegura, Imana isuka ivyago bikomeye kuri Farawo n'abiwe bose, kugira ngo imwereke yuko atarakwiye kurongora Sarayi kuko ari umugore wa Aburamu. Kuva ku murongo wa 18 kugeza ku murongo wa 20 haravuga ngo, maze Farawo ahamagaza Aburamu aramubaza ati, co wankoreye ico ni giki kutambariye ko ari umugore wawe? Niki catumye uvuga ko ari mushikawe, nanje nkamujana nkamugira umugore wanje? Nuko nguyu umugore wawe, mujane wigire. Farawo abarira abantu kumuherekeza, bamuherekezanya n'umugore wiwe n'ivyo yarafise vyose. Turabona yuko Imana yagumye ikurikirana Aburamu na Sarayi aho baja hose, ariko ntiyigeze imwiyereka mu gihe cose yamaze ari muri Egiputa. Ntivyatevye, Aburamu asubira i Negebu mu gihugu c'i Kanani, aja gusubira gutangura ubundi buzima bushasha nk'uko tubibona mu Itanguriro igihimba ca 13. Ubu naho tutandukire ca gihimba ca 13 co mu gitabo c'Itanguriro. Muri ico gihimba turabona ingene Aburamu yahindukiye ava mu gihugu ca Egiputa. Na Loti bari baramanukanye, bose basubira mu gihugu c'isezerano. Turabona kandi Loti atandukanye na Aburamu akaja i Sodomu. Mu nyuma Imana igasubira kwiyereka Aburamu ubugira gatatu. Igihe cose Aburamu yari akiri muri Egiputa kandi akibandanya kwizingirira kuri Loti, Imana ntiyigeze kumwiyereka. Ariko uwo munsi ico gihe nyene akiva muri Egiputa maze agatandukana na Loti, Imana ntiyatebaganye kuvugana nawe. Imana ishimwe. Hariho ivyo dutegereza kubanza kwitandukanya navyo kugira ngo Imana ishobore kuvugana natwe. Aburamu rero yaratandukanye na Loti. Mbega vyagenze gute? Reka turabe uko tubisoma muri ico gitabo c'Itanguriro igihimba ca 13 duhereye ku murongo wa 1 kugeza ku wa 2. Aburamu araduga ava muri Egiputa ari kumwe n'umugore wiwe n'ivyiwe vyose, na Loti ajana nawe baja i Negebu. Kandi Aburamu yari umutunzi cyane w'ibitungwa n'ifeza n'inzahabu. Muri ico gihe umuntu afise nk'ivyo yari umutunzi akomeye cyane. Umurongo wa 3 nawe uravuga ngo, nuko agenda arunguruza ava i Negebu arinda ashika i Beteli, hantu yashinze ihema ryiwe ubwa mbere hagati y'i Beteli ni Hayi. Imana ihabwa icubahiro. Aho hantu Aburamu yagiye hari mu buraruko bw'i Yerusalemu,
kure cyane y'ico gisagara. Aho hari ahantu kure cyane wibagije iyo yaraje ava mu bumanuko mu micungararo y'i Heburoni. Ku murongo ugira 4 turahasoma ngo hamwe hahora igicaniro yubatse ubwa mbere, Aburamu yambarizayo izina ry'Uhoraho. Uwo mugabo Aburamu naho yatsitara akagwa, yihutira kugaruka ku Mana. Yaragerageza uburyo bwose bwo kugaruka ku gicaniro. No kuri twebwe uyu munsi, umuntu yifuza kugaruka ku Mana, oya ntabura uburyo. Ntugire ugwitwazo mugenzi, ngo uvuge ngo naragombye kugaruka ku Mana ndabura honca. Ibiganza by'Imana byama byiteguye kutwakira. Yesu yavuze ngo nimuze kuri jewe mwese abananiwe n'abaremerewe ndabaruhura. Niko ijambo ry'Imana ribivuga. Umurongo wa 5 uravuga ngo kandi na Loti yagendana na Aburamu, nawe yari afise ibitungwa n'amahema. Erega Loti nawe nyene yari yararonkeye ibitari bike muri Egiputa. Umurongo wa 6 n'uw'indwi iravuga ngo ico gihugu nticabakwira ngo babangikane, kuko itunga ryabo ryari ryinshi bituma badashobora kubangikana. Haba gutongana hagati y'abungere ba Aburamu n'abungere ba Loti. Kandi ico gihe abanyakanani n'abaferizi nibo baba muri ico gihugu. Ijambo ry'Imana ni ijambo ry'igitangaza. Uriretse rikakuburira urumva imburi yaryo. Umviriza twibukanye ikintu mu byo Aburamu yaciyemwo. Hari ibintu bibiri Aburamu yaronkeye muri Egiputa byahavuye mu nyuma bimutera ingorane z'ubugesera. Icya mbere ni ubutunzi. Icya kabiri naco ni umwigeme w'umunyegiputakazi yitwa Hagari. Aburamu yari yironkeye kw'inshoreke. Hagari tuzogaruka ku vyiwe hanyuma. Icya mbere tubonye ko ari ubutunzi. Ubutunzi rero yaraburonse. None raba ingene bwatumye atandukana na Loti, kuvaho habereye ugutongana hagati y'abungere babo. Hari irindi jambo riri hano mu murongo w'indwi ngo ico gihe abanyakanani n'abaferizi nibo baba muri ico gihugu. Abungere ba Aburamu bagwanye n'aba Loti, bica bituma Aburamu na Loti batumvikana. Abantu kenshi babangikanye, hari igihe usanga bariko baratongana. Hari igihe ibitungwa by'umuntu byona imirima ya mugenzi we, ukumva induru ziriko ziravuga. Ubutunzi hari aho buba inyanduruko y'induru, inyanduruko y'imitongano. Izindi ngorane Aburamu yagize aho zari zihagaze ni ngaha. Iyumvire abanyagihugu b'abanyakanani n'abaferizi bari barabonye Aburamu akihashika ubwa mbere ataraca muri Egiputa. Ico gihe c'ubwa mbere bari babonye ingene asenga Imana akayubaha, akayubakira igicaniro. Eka baranabona ingene ashingira intahe iyo Mana yiwe. Ariko none babonye amaze kuva muri Egiputa, azanye umuryano n'umubano mubi hagati yiwe na Loti. Birumvikana yuko abanyakanani n'abaferizi babonye Aburamu na Loti baje barahindutse, basigaye ataco bamaze, kuko batari bakiri akarorero keza. Imana idufashe cyane, idushoboze kuba igishinga ntahe aho tuzoba turi hose. Reka tuganire ibintu bigoye by'iki gihe mu bihugu byinshi byo mu isi. Nivyerekana intambara z'amadini. Urashobora gusanga abakristo badasengera hamwe, eka bo mu madini atandukanye batongana, bacuramye mu ntambara zitagira mvura hagati yabo. Iyo batanguye gukebana no kuryana, abandi bose baba babibona, na cane cane abatizera bahora babarabirako iby'urukundo n'umubano mwiza. Benshi baca bavuga bati usanga ubwo ari bwo bukristo,
ubwo ntabwo nkeneye, nzopfuma nja kugwanira hanze. Reka tuvuge tudahisha ukuri, kugira ngo umuntu wese yisuzume, naho yoba umukristo w'imbere canke umurongozi mw'ishengero. Igihe cose habaye induru mw'ishengero rukristo iryo ari ryo ryose, bivuye ku mitongano iri hagati y'abarongozi canke hagati y'abagize iryo shengero, ivyo bituma izina ry'Imana ritukwa, kandi abantu baca bagomba kuzinukwa ubukristo, bakagomba gutyoza izina rya Yesu. Mwene data, izo ntambara z'agatukisha ntiziva ku Mana, ariko ziva kuri Satani. Ntiziva kuri mpwemu yera namba, ziva mu vyifuzo vy'umubiri. Aba Yesu barangwa n'urukundo, nk'uko Yohana yanditse ati, nimwagiriranira urukundo, niho bose bazomenya ko barabigishwa banje. Uwo ni Yesu yabivuze mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana mu gihimba ca 13 umurongo wa 35. Murumva yuko Yesu atabwiye abiwe canke ngabwira amashengero ati nimwatunga cane, niho bose bazomenya yuko murabigishwa banje. Bene data, iyo abanyeshengero batanguye kuryana, abanyakanani n'abaferizi, aribo bamwe twita abapagani canke abanyabyaha, barabimenya n'ingoga. Hariho abantu vyanse ko bahindukirira Imana ngo bave mu vyaha kubera intahe mbi babona mu ndyane z'amashengero. Ivyo rero birahambaye, kuko abanyakanani n'abaferizi nibo baba muri ico gihugu. N'ubu baracahaba mu gihugu tubamwo. Abo nabo ntibari kure y'ishengero ryawe mwene data. Ukwiye kubimenya. Barakwitegereza, barakumviriza, kandi bagomba kwigira kuri wewe. Hano mu gitabo c'Itanguriro mu gihimba ca 13 umurongo w'8 n'uw'9 haravuga ngo, Aburamu abarira Loti ati, ndakwinginze ntihazobe gutongana hagati yanje nawe, no hagati y'abungere banje n'abawe, kuko tuvukana. Erega igihugu cose kiri imbere yawe, ndakwinginze ngo dutandukane, habeho ikirere kinini hagati yacu. Nawe niwahitamwo kuja ibubamfu, nanje ndaja iburyo, niwaja iburyo naho ndaja ibubamfu. Aburamu niwe yari yagabuye, acabarira Loti ati niwihitiremwo, kugira ngo abimushikirize bwabaye ubutwari. Nukuvuga ko Aburamu yemeye yuko Loti ahitamwo ico agomba kandi ciza, nawe agatahira igisigaye. Ivyo ni ikintu kitoroshe mu bantu. Keshi umuntu wese agomba kuja imbere. Niyo hageze mu gutora, usanga bariko baratanguranwa kugira ngo umuntu abe ari wahegwa ko gutora ivyiza. Ariko Aburamu, ubutwari bwiwe bwatumye abwira umuhungu wabo ngo abe ari we atangura gutora. Umurongo wa 10 uvuga ngo, Loti yunamura amaso, yitegereza ikiyaya cose cyo kuri Yorodani, abona ko hari bigera vy'amazi hose. Uhoraho atararandura Sodomu na Gomora, ico kiyaya cari kimeze nka ryatongo ry'Uhoraho canke nk'igihugu ca Egiputa ugiye werekeye Isowari. Aho hantu hari hatotahaye, hari habereye ijisho, hari aho kwifuzwa. Ico kiyaya eka hari ahantu heza cane ico gihe. Umurongo wa 11 n'uwa 12 haratubwira ngo, nuko Loti ahitamwo ico kiyaya cose co kuri Yorodani, aragenda aja iburasirazuba, bahana inta. Aburamu ava mu gihugu c'i Kanani, Loti aba mu bisagara vyo muri ca kiyaya, agenda arunguruza amahema, arinda ashika i Sodomu. Birumvikana yuko Loti yoba yahora yitegereza ico kiyaya, akumva aragikunze, akabura ingene abivuga. Umunsi yarose ako karyo ko guhitamwo, urabona yuko atahengetanije, yaciye asimbira kuri ico kiyaya. Loti yunamuye amaso, abona ico kiyaya carimwo igisagara ca Sodomu, ati nta handi ngomba. Yasanze iryo ryabaye ikosa rihambaye, riruta yandi makosa yose yoba yarakoze mu buzima bwiwe.
hari icyo atamenye. Turakiraba ku murongo wa 13 haravuga ngo, kandi abanyesodomu bari abanyabyaha bacumura kuhoraho birengeje urugero. Imana idufashe cyane. Ngaho aho Loti yahisemwo ahantu haba abanyabyaha bakora ibyaha birenze urugero. Mu nyuma yahavuye agwa mu kaga hamwe n'umuryango wiwe ahisodomu. Mugenzi uri kuratwumviriza muri iki kigwa cacu, tugomba tukigarukirize ngaha, ariko ndakwibutse yuko twarose inyigisho zihagije zerekeye ubuzima bw'umukristo. Ubutunzi burashobora kuba inyanduruko yo kwahukana hagati y'abubakanye, burashobora kuba inyanduruko y'umuryano hagati y'abavukana, eka burashobora kuba inyanduruko y'umuryano mu gihugu canke mu kibano. Igikuru rero, twari dukwiye kwizera Kristo Yesu tukagendera mu rukundo rwiwe. Reka mu kusozera kino kigwa cacu cuno munsi dusenge Imana. Mana Data wa twese uri mu ijuru, wewe waremye umuntu mu ishusho yawe kandi ukamwiyegereza. Turagushimiye kuri iki kigwa uhejeje kuduha c'inyifato nziza ya Aburahamu, naho vyamushikiye akagwa mu mutego wo kubesha, mu nyuma yarisubiyeko aragaruka abana amahoro n'umuhungu wabo Loti, kandi yemera kuba intwari, ahitamwo neza, yumvira ijwi ryawe. Kandi amaze gutandukana na Loti niho yumvise ijwi ryawe, yari amaze igihe atumva. Ndasengeye umuntu amaze igihe atumva ijwi ryawe, kubera ivyo ariko arizingiramwo, ubimukuremwo Mana, hanyuma uvugane nawe, maze abone umugisha wo guhimbaza izina ryawe. Abakristo uturinde umuryano, ariko twuzuza urukundo mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Ikigwa cy'uno munsi tukigarukirije ngaha, naho ubutaha. Wakoze kumviriza icigwa c'ijambo ry'Imana c'uyu munsi. Ushobora kumviriza n'ibindi biganiro by'inyigisho za Bibiliya, canke ukabikwega kuri uru rubuga rwa interinete rukurikira: http utuburungu tubiri uturongo tubiri duhengetse ttb akaburungu twr@org. Ushobora kumviriza ikiganiro cyo muri indwi, canke ugafyonda ahanditswe ngo rondera ukurikije itariki, kugira ngo wumvirize ikiganiro camaze kurengana. Ushobora no gufyonda ahanditswe ngo rondera ukurikije ivyanditswe, kugira ngo wumve ibiri muri ico gice c'ivyanditswe vyera ugomba. Ufise ico wunganira canke ubaza, twandikire. Email ni twr@gmail.com. Ushobora kandi kudusanga kuri Facebook yitwa Burundi. Ushobora no kutwakura kuri telefone yo mu biro, inomero ni 22 24 26 57 mu masaha y'akazi, canke kuri telefone ngendanwa, inomero ni 69 67 12 77 79 74 19 93. Udusanga kandi kuri Whatsapp, nimero ni 79 38 71 99. Yesu aguhezagire.